turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tumanye iminsi mu rukurikirane rwibiganiro ku bijanye n'umuhamagaro w'abakenyezi. Nashaka uno munsi tubandanirize ko tugira dutangure kwinjira mu bice bitandukanye vya Bibiliya. Duhere nyine aho Bibiliya ihera. Uno munsi duhera ku bice vya mbere bitangurira Bibiliya igice ca mbere n'ica kabiri, hanyuma tuje mu bice vya nyuma vya Bibiliya. Ni kuvuga mbega imbere y'uko icaha kiza konona imigenderanire hagati y'umugore n'umugabo, mbega Imana yari yagenye ko ibintu bisa gute kandi bigenda gute? Mbega mu nyuma kw'iherezo Imana yaramaze kunagura vyose, mbega umugore n'umugabo bazobabayeho gute kandi bazokora korera Imana gute? Umuhinga yitwa Nicole Roger avuga ikintu gikomeye cyane, avuga ati kugira ngo dutahure neza ubugombe bw'Imana ku bijanye n'imigenderanire y'umugore n'umugabo, tuza kumanza kwitegereza ingene vyari bisa imbere y'uko icaha kiza, haba tukaraba ingene bizosa caramaze gukugwa ibyo yita the eschaton of redemption. Mbega twaracunguwe rwose kw'iherezo, vyose vyararangiye. Mbega umugore n'umugabo babayeho gute? Bazoriko barakorera Imana gute? Ngira ibi muribuka yuko igihe Yesu bamubaza ibijanye n'ukwahukana, naho nyene abasubiza kw'Itanguriro, ababwira ati erega naho Mose yabandikiye icete cyo kuvavanura, kwari kugira ngo yakomode, kwari kugira ngo kwari kubera intege nke zanyu, ariko mbere na mbere siko vyari bimeze. Yesu agaca basubiza mw'Itanguriro, mu bice bibiri vya mbere vyo mw'Itanguriro, kugira ngo abereke gahunda ya mbere y'Imana icaha kitaraza konona. Hari ibyo tuzokwitegereza mu isezerano rya kera tugasanga ntibitunganye, kandi Bibiliya ibirekera uko. Niyo mpamvu Yesu avuga ati naho Mose yabandikiye icete cyo kuvavanura, kwari ukubera intege nke zanyu. Tuzaba yuko n'umugore ingene isezerano rya rimuheza ikibanza ko bifitanye isano n'ukwihangana kw'Imana kw'intege nke z'abantu ku bijanye n'ingene icaha cononye imigenderanire y'umugore n'umugabo. Mbega rero tukiri mu ntango, mu bice bibiri vya mbere vy'Itanguriro, mbega vyasa gute? Ibice vya nyuma vy'Ivyahishuro Yohana bibiri vya nyuma, mbega bizoba bisa gute? Uro duhere mu gice ca mbere. Mu gice ca mbere hari ijambo rikomeye cane dusanga tumenyereye hariya mw'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 na 27, dusanga umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Ariko si Adamu gusa yaremwe mu ishusho y'Imana, dusanga na Eva yaremwe mu ishusho y'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ndaza ariko baranyumviriza naho bato bafite iciyumviro gisa n'icanje ku bijanye n'uruhara rw'umudamu mu ishengero canke mu kibano canke mu gihugu. Abatari bake baremezanya nanje yuko umugore ashoboye cyo kimwe n'umugabo, kubera yaremwe mu ishusho y'Imana, aremanwa les mêmes capacités, aremanwa ugushobora cyo kimwe n'umugabo, aremanwa uburanga busa n'ubw'umugabo. Mbere n'igihe tuvyaho ubwa kabiri muri Kristo Yesu, Pawulo avuga ati nta mugore nta mugabo, yerekana yuko duhabwa ama privilege angana mu bijanye no gucungurwa, kandi no ku mpera ya vyose igihe tuzonagurwa rwose umugore n'umugabo wese bazonagurwa co kimwe. Nimve ko kuri ibi inye abatari bakeyi bavyumvikanako, atega twende twanga yuko umugore n'umugabo bameze co kimwe, bataracungwa, batarakora icaha, basa kumwe kujanye n'ishusho y'Imana, boronyo n'icaha bose baraguye, hama muri Kristo Yesu baracungurwa, kandi kuri wa musi bose bazocungurwa rwose kuri wa musi. Abatari bakeyi turavyumvikanako, ariko si ikintu gitonya, kuko iciyumviro c'uko umugore ashoboye ibintu bike canke ari ikintu kidashoboye, buhoro buhoro gitangura kutwinjiramwo, kandi ntitubimatanya gusa n'ibikorwa umuntu akora, dutangura kubimatanya n'uko umuntu ameze. Kwiyibutsa rero yuko yaba umugore n'umugabo baremwa bose mu ishusho y'Imana, bahabwa ubwo buntu bwo guhabwa uburanga bwiza butononywe n'icaha, harimo na potentialite zose zifatanye n'iyo shusho y'Imana. Ni vyiza gusa kandi tukavyibutsa. Mugabo cha twavanse ubwa kabiri tukaraba ingene
bahabwa robanda. Aha ni abantu benshi batandukanira ati nukuri naho umugore n'umugabo bose bakijijwe muri Kristo Yesu, bacunguwe, basindanishirijwe cyo kimwe, mugabo ntibahamagarirwa bimwe. Ariko Mw'Itanguriro naho nyene dusanga uhoraho abahereza umuhamagaro umwe, abahereza romanda imwe, akabwira ngo bose baganze ku vyaremwe. Hariya igice ca mbere ku murongo wa 27 kuja ku murongo wa 28. Muri ico gice bariko barahabwa ivyo bakora imbere ku cyaha kiza. Mu gice ca 3 dusanga umugore n'umugabo babwiga gukora bimwe. Ntitubona ikintu kijanye na subordination, ntitubona ikintu kivuga ngo umugore wewe uzoganzwa n'umugabo, ntitubona ikintu kijanye ngo ikintu ca autorité y'umugabo hejuru y'umugore, ntitubona ikintu kijanye na wewe uzokora igikorera umugabo, uyu nawe azokora igikorera umugore. Dusanga bose bahabwa le même mandat. Hari batari bakenye barazi yuko umugore n'umugabo bariko bararangura kino gikorwa mu itongo rya Edeni, cari gikorwa kimeze nk'ubuherezi. Dufise umwanya wo kwagura kugira ngo twerekane ingene Imana yatunganije itongo rya Edeni n'ibikorwa bakorera mu itongo rya Edeni ko bifitaniye isano n'igikorwa c'ubuherezi kizohava gihabwa Abisirayeli n'abaherezi. Kubera murabizi dufise umwanya wo kuvyagura hano, mugabo abahinga batari bakenye barazi neza yuko baremeza yuko ingene Imana ibwira Abisirayeli canke Mose kubaka ihema ry'ibonaniro bifitaniye isano n'itongo rya Edeni. Mbere y'ibikorwa bibera mu ihema ry'ibonaniro bifitaniye isano n'ubuzima bw'itongo rya Edeni imbere y'uko icaha kiza mw'isi. Rero turashobora kwemeza neza yuko Adamu na Eva bakora igikorwa c'ubwami n'ubuherezi mw'itongo rya Edeni, bakora igikorwa c'ubuherezi n'ubwami mw'itongo rya Edeni. Mbega ku mpera y'ibihe bizoba bimeze gute? Nkuko Nicole Roger abitubwira, ku mpera y'ibihe naho nyene tuzosanga umugore n'umugabo bazaba tubisubiramo bagumana ubutandukane, kuko umwe wese umwe ari umugore kandi n'umugabo, mugabo kandi tugasanga bose bafise umuhamagaro umwe, bariko bahimbaza Imana hamwe. Hariya mu gice ca 22 ku murongo wa 5 bitubwira ngo maze bazoba abami, bazoganza ibihe vyose, they will reign forever. Nibatandukanye umugore n'umugabo. Igihe se kwatanga amasezerano ku ishengero ry'Ituatira, mu ishengero ry'Laodikiya cya 2 n'icya 3, hose avuga ati uwunesha nzomuha kuganza, uwunesha nzomuhereza inkoni yo kuganza amahanga. Ibi vyose bijanye no kuba umuherezi no kuba umwami n'ibintu bihabwa umugore n'umugabo ibihe vyose imbere y'uko icaha kiza mw'isi, n'inyuma twaramaze kunagurwa gose. Tuzokorera Imana twese imbere yayo turabami kandi turabaherezi ibihe vyose, kandi turi muri bwa butandukane bw'igitsina, kuko ndizera cyane yuko n'inyuma y'urupfu tuzogumana identite yacu ifatanye n'igitsina, mugabo kandi ko muri ubutandukane bw'igitsina tuzoba dufise ibikorwa bimwe, tuzoba dufise umuhamagaro umwe wo guhimbaza Imana no kuba abaherezi imbere yayo. Gushikiriza avuga ati uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rwanje kandi azosubira kandi kuvaho ukundi. Tubona nawe umuhamagaro wo gukorera Imana mu rusengero rwayo ari umuhamagaro uhamagarwa abagore n'abagabo inyuma yo kunagurwa rya vyose ku mpera y'ibihe. Igice ca mbere rero kiba caduhaye ubwo rufatiro. Tugiye mu gice ca kabiri tumera nk'abavansa gatonya, ariko baranyumviriza ndabagore gatonya, sinashaka kugira ibintu ngo bibe ibintu bigumye gose cyane, ariko hari ijambo rikomeye rikoreshwa. Adamu abwirwa uhora amubwira ngo reka ndakuronderere umufasha mukwiranye, une aide qui vous correspond. Aya majambo abiri arakomeye. Kuri bamwe iri jambo umufasha risobanurwa umufasha ni umuntu nyene aza kuzara kunganira akantu wowe utakoze neza. Namaze kuvyumva bapasiteri ko bayigisha ingo cyangwa ko baraganisha abantu. Ndizera cyane ko habaye ikibazo ca traduction nkuko umuhinga Walter Kaiser asanzwe yarigishije imyaka byinshi kuri kaminuza izwi cyane nka Evangelical Trinity Divinity School. Yarongoye ivyigwa vya theologie nk'umuduaye ajejwe ibijanye n'indero, duaye de l'éducation, le vice président imyaka itari mikenya. N'umuhinga w'isezerano rya kera avuga ati mu by'ukuri ingene ama version yacu y'Igifaransa y'Icongereza, cyangwa Icongereza kubera ari umwongereza, avuga ati harabayeho ingorane havuye yandukira n'ayandi ma traduction yose. Kuvuga iri jambo ngo une aide
ntibihereza uburemere ijambo ry'igiheburayo, umuzi w'ijambo ry'igiheburayo dukuramwo aya majambo nk'umufasha. Ijambo ezer risanzwe rizwi ko risobanurwa umunyenkomezi, risobanurwa ubushobozi, risobanurwa ukuboko gukomeye, canke verbe yayo isobanurwa gukiza, kubohora. Iyo dufise umwanya twari kuraba incuro 21 iryo jambo ezer rikoreshwa mu isezerano rya kera, riba rifitaniye isano n'ubushobozi n'inkomezi, si ikintu c'intege nke nk'uko twovyumva ngo uned. Ati mu by'ukuri yaba bishoboka iri jambo rigahinduka. Rero Imana ntiyaremye Eva nk'ikiremwa de seconde classe kiza kunganira ivyo umugabo atashoboye, ahubwo haremwa ikiremwa c'ikinyenkomezi, ikiremwa c'ikinyenkomezi kiza gutuma umuhamagaro wa Adamu, umuhamagaro wa l'humanité, umuhamagaro wuzuye, ikiremwa c'inyenkomezi kiza kuzuza ibituzuye. Hari umuhinga yavuze ati mu by'ukuri le mouvement tubona mu gitabo c'Itanguriro c'est le mouvement de l'infériorité à la supériorité, ariko c'est le mouvement de l'état incomplet à l'état complet. Ati igitabo c'Itanguriro ntikitwereka ingene abantu basumbana, ahubwo gitwereka ingene ibintu bigenda biva mu kudatungana, mu kutuzura vyuzura. Muze kudatungana ucumenga hari mwicaha, oya, hari kutuzura bitasobanurwa icaha. Dusanga rero iremwa rya Eva rifitanye isano n'umwuzuzo na completeness, apana na superiorité canke inferiorité. Ariyo mpamvu hakoreshwa ijambo ezer risobanurwa umugenkomezi. Irindi jambo rikoreshwa ni umufasha mukwiranye, umufasha mukwiranye, une aide qui vous correspond. Naho nyene iri jambo mukwiranye twe dushobora kwiyumvira ngo risobanurwa mukwiranye, ariko mukwirana ni kuvuga mumeze co kimwe, muteye co kimwe, muva hamwe. Mukwiranye si ikibazo ca inferiorité canke ca supériorité, ni ikibazo ca Musa. Adamu yari yagerageje kuraba ikintu cyose ciza mu vyaremwe, arabura umugore. Mugabo Imana ateka tukuremere umufasha mufitaniye isano. Iri jambo umufasha mukwiranye twateza kuri traduza mufitaniye isano, musangiye akameremere k'ubumuntu. Nta tandukaniro riko riravugwa muri ano majambo umufasha mukwiranye. Ni kuvuga dushaka kure mu wundi munyenkomezi ameze nka wewe. Iri jambo rero yabishoboka twari kwitwaza tuti reka tukuremere umunyenkomezi ameze nka wewe. Umugore se kiremwa kiri munsi yacu n'umunyenkomezi ameze nka twebwe, iyaba ayo majambo twayatahura by'ukuri nk'uko ameze. Hanyuma iyo tuko turavuga muri kino kiganiro c'Itanguriro igice ca mbere n'igice ca kabiri, naho nyene hari abantu bavuga bati mu by'ukuri turavye muri ivyo bice urabona ko umugabo ari hejuru y'umugore, urabona ko umugabo kameme afise autorité hejuru y'umugore. Aturavye ingene umugabo ari waremwa imbere y'umugore, aturavye ingene umugabo ari we yita izina umugore ati uzokwitwa iki, vyerekana ko afise ububasha kuri we. Iyo urinze wita izina ikintu vyerekana ko ugifise kububasha kujya Adamu yise amazina ibikoko n'ibindi nk'ivyo. Nashaka ko amajambo gatonya hari gihe dukuramwe indunduro muri Bibiliya zitarimwo kuvuga ko Adamu asumba Eva kubera yarebwa imbere yiwe, ni kugerageza gukuramo indunduro idakenewe kubera nk'akarero ibindi bitegwa les plantes ziremwa imbere y'ibikoko. Mbega bisobanurwa yuko les plantes zifise autorité ku bikoko canke ibikoko biremwa imbere y'umuntu? Murabizi umuntu aza kuremwa inyuma y'ibikoko. Mbega bisobanurwa ko ibikoko bifise ububasha hejuru y'umuntu? Sinibaza na gatonya. Kiri gikoreshwa n'ingene Adamu yita izina Eva. Mu by'ukuri kwita izina umuntu birashobora gusobanurwa ko umuntu ari munsi yawe, umufise kububasha, umuhinduye ikintu kanaka, umwise izina kanaka, ariko ntivyama ari uko muri Bibiliya.
iyo aba ari uko onye twaba tugira n'ububasha hejuru y'Imana. Tubona Hagari Imana imukorera igitangaza cyagiye yirukanye kwa Aburahamu ngo maze Imana ikamukorera igitangaza umwana agira mupfireko Imana ikamwereka ahantu yoshobora kuronka amazi acavuga ngo Uhoraho ngo acamwita indavye aca yita Uhoraho izina. Ntibisaba ko Hagari yagize autorite hejuru y'Imana, bisaba ko yatangajwe n'ikuba kanaka, hanyuma mu gutangara agaca ahimba agaca atora ijambo ryo kuninahaza ico kintu abonye. Adamu mu kwita izina Eva harimo gutangara ingene ico kirema kimeze, harimo poezi akoresha icese mu kuvuga ati akara ko mu mara yanje kagufa ko mu magufa yanje. Mbere nayo majambo ntavuga autorite ariko avuga ko abantu basa uko yagerageje kurondera umufasha mu byo bidasa arivyo bikoko, avuga ati uyu turasa uyameze nka jewe nakarako mu mara yanje nakagufa ko mu magufa yanje. Mugabo abivuga muri poezi itakara mu gifaransa no mu Congereza, mugabo kubaza igiheburayo ayo majambo ingene ahamagarana harimo poezi, harimo icese cambere kigaragara muri Bibiliya. Rero kwita izina Eva kubera atangaye nico kwa kidasanzwe Imana imukoreye, nico kiba kiri imbere yiwe kandi gisa nawe, sinovyita kugira ububasha hejuru y'umuntu. Nizere ko ibi bice ca mbere igice ca kabiri ca Geneze imbere ko cyakiza mw'isi atakintu na kimwe muri ivyo bice kishobora gutwemeza yuko Adamu na Eva bakora ibikorwa bitandukanye. Hari ibintu umugore atakora kubera ari umugore bigakora Adamu wenyene. Nta kitwemeza na gato yuko Adamu Eva yari subordonné musi y'umugabo, nta cyo kitwemeza. Ubwa kabiri ugiye mu bice bya nyuma byo muri Bibiliya nta kitwemeza yuko dans l'éternité umugore azoguma twagwa n'umugabo, nta kitwemeza yuko mwijuru mu gukorera Imana ibihe vyose umugore n'umugabo bazokora ibikorwa bitandukanye kubera bafise ibitsina bitandukanye. Ibindi byose biza kuba hagati y'ivyo bintu biri mvuze imbere yo gucakiza mw'isi canke carakuweho burundu, ibiza kuba hagati birafitanye isano n'icaha gihava kikaza mw'isi hariya mu gice ca gatatu c'Itanguriro. Mu kiganiro gikurikira tuzoraba ingene kuva icacinjiye mw'isi kumara isezerano rya kera ryose ingene umugore imigendere n'umugore n'umugabo yagiye irahinduka, eka mbere no mu Bisirayeli no mu bwoko bw'Imana. Turabona ko hari ibintu vyiza cane vyerekana ko Abisirayeli bafise ubuntu gusumba yandi mahanga kujanye no guheza agaciro umugore, mugabo kandi ko nabo nyene batari batunganye kijanye no guheza ikibanza umugore n'ingene ivyo vyose Uhoraho yabikoreramwo mu kwiganza kwiwe. Rimwe na rimwe agahagurutsa abagore mu buryo butandukanye n'ingene abantu biteze n'imico y'abantu ingene yari imeze mu isezerano rya kera. Imana ibahezagire mugumane natwe. Ndabibutsa yuko ku mpera y'ibiro biganiro tuzogira live session, tuzogira ikiganiro live aho abadukurikiye bose muzobaza ibibazo, hanyuma nzoba ndi hano kugira ngo nishure ikiganiro nzoganira namwe live kugira ngo mubaze, hanyuma ndabishure ku bibazo byose mwagiye muragira kurikirana ama episode yacu 10 ajanye n'uruhara rw'umugore rw'umudamu haba mu rugo haba mu gihugu canke mw'ishengero. Imana ibahezagire. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.